no bamenyesha ko nta vuriro na rimwe tutaramushikanako tubona ntaco biratanga ariko ngira kubera hamwe n'Imana bizoshoboka ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka mu twaganira tubwiye yuko haheze igihe kirekire yivuza mu bitaro bitandukanye ariko uravye ukuntu ameze ubu n'igihe amaze imisi agwaye hoba hari impinduka canke bitera vyongera kunanirana. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagera kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse neza aho muherereye ni Prote turakingiwe muteramanye muri kano kanya ari urugendo mubona dufashe rukaba rugiye kutwerekeza mu ntara ya Cibitoki muri komine Rugombo kuko musanzwe muzi ko Tarisisi Hope Ministry isanzwe ifasha cyane abari mu zabukuru ndetse bagendana ibibazo bitandukanye nk'ivy'ubugwayi bari mu busho bugiye butandukanye ndetse n'abandi bafite ibibazo bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba turamutse tugendera mu ntara ya Cibitoki muri komine Rugombo twerekeza nkuko ubona ko turi muri no rugendo twerekeza muri iyo ntara mugumane natwe kugira ngo mubone n'urugendo ko rwagenze nitwashika turazangira dufata akanya tubaramutse tuganire nabo utoza kuba tubasanze kumbure nikitujanye muraza kukimenya mugumane natwe. Tarisisi Hope Ministry namba Tarisisi Hope Ministry komera kumikambi yawe ramba kurukundo kwawe komera kurukundo kwawe ramba kumikambi yawe komera. Imfuvyi n'abapfakazi dufasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero, abasangwa butaka likabambika, abasangwa butaka likabafungurira, nikibagira abana bo ibarabara kanatsinda bimitaye banaho nikora ko biyungunganye ko bisanasane Tarisisi Hope Ministry ramba Tarisisi Hope Ministry komera kumikambi yawe ramba kurukundo kwawe komera. Tarisisi Hope Ministry muri ministeri asanzwe arongoye rero kenshi nk'abo agiye kugarukirako canke kuremesha nitwe atuma mu kirundi bakunda ngo yikorako. Jewe nije nserukira ministeri yiwe hano mu gihugu c'u Burundi nitwa Prote turakingiwe nawe muramuzi ni Sadiki ni Tarisisi Manirakiza ariko ministeri yiwe ku isi niwe yihagarariye mu bihugu kumbura afise bagenda bamuserukira agenda muserukira hano mu gihugu rero twari dusanzwe turamutse tuje kugira ngo dushobore kubagarukirako tuzananye n'agakemanyi yari yabarungikiye kugira ngo kabafashe mu bihe nk'ibi bitaba vyoroshe. Ari mbere yuko tukumbure tuza kubandanya tuganira na bamwe muri mwebwe tugomba tubanze tukabashikirize nyuma mukamushikirize mutama hanyuma ibisigaye tuce tuvugana gato tubone gusubira inyuma nuko Nakoze nanjye magomba tubereke nko ku mubiri waje ko oya ntaco babibonye
Niyo. nako shoboye ko kwashikiriza ushobora kubasahiriza muri tumwe Mwakoze bose. nawe ushobora gukora byose ariko ego murakoze ko natwe twafasha gukura ego natwe tuba dushimye Imana ko tutahuye na mperanye ngo aherane ijambo no mu bindi Oya murakoze bose. ntabwo turabashimira ego murakoze cyane wabatumye timuhamane umutima w'urukundo Umutima. niho umuntu amenyera umuryango Sera perezida. murakoze cyane nawe Abashimiye. nayo urabona yaragwaye kwere yaragwaye aha ntako tutagize ntabwo tutakoze ubu twebwe nyine bajya bagura imiti bamuhera hamwe Haguruka. yakumana nta kinanirana nta na kimwe kubyo tudashoboye Imana yiratse ko izobigenza yegome yego numva tworangiza dusenga Imana mbere yuko tuganira n'abandi bakeya tubona kumanuka murakoze cyane yego turagushimiye Mwami Yesu turagushimiye ko uri Imana nziza uri Imana itabara guseruka mu bihe by'amagorwa cyangwa mu bihe by'amakuba tugushimiye uko biri kose ko tugihumeka impwemu z'abazima turagushimiye ko abanye natwe mu rugendo rwadushikanye hano turagushimiye ko bano bavukanyi wabarinze uko biri kose naho baciye mu bihe by'amagwara impwemu z'abazima baracazihumeka none iyi saha turi muri kino kibanza wavuze ngo babiri canke batatu aho baba bari nabo buri hagati yabo none muri kino kibanza turaguhamagaye ko tuzi kuri Imana yumva kandi ubera hose icarimwe turagushimiye ku byo umaze gukora kuko aho ugejeje ukora turagushimiye nta na kimwe cakunaniye ibigaragara nk'ibinanirana imbere y'amaso y'abantu imbere yawe birashoboka tugwaye kaziro muri gihe nk'iki ongere kwiyerekana tugushimiye kuri aba bavukanyi tugushimiye kuri uyu muryango tugushimiye kuri Imana idahemuka mu bihe byose wamuseruka rero iyi saa twari hano twari tuje muri kino gihe cyo gushigikira none turasabye ngo uno muryango ongere kuwutwenza kuwitaho mu ubwacu mu bigaragara twokwihebura twona ko bitagishoboka ariko wowe uri Imana ishobora no kugarukana ubuzima kuba amaze gupfa ariko aba bakiri bazima biba byoroshe cyane kugarukana ubuzima bwabo urabishoboye wabwiye Ezekiel ngo uriya umuyaga urashobora guca mu kiyaya ku magufa yumye kongera akaba amazima nico gituma twongeye kwizera kandi kuguhamagara mu gihe nk'iki kugira ngo ivyo tubona nk'ibidashoboka wowe umanuke ukore nk'Imana uko ushoboye byose ibisigaye tugwaye kaze rero ugumane n'uyu muryango natwe uza gutawutane natwe ibisigaye rushize kwiyerekana gukora ibitangaza urakoze turagushimiye kuri Imana yumva kandi yishura mu izina rya Yesu Kristo byagiye mu ijuru amen amen tubaramutse amahoro y'Imana nshuti n'umwe bakunze bigaraje kuri Sirasizo Ministry TV tubahe n'ikaze mu kiganiro cuno munsi tukaba twagendeye muri commune Rugombo iri mu ntara y'Ibitoki aho muri ca gikorwa cimpuwe n'urukundo muzi ko gisanzwe gikorwa na Sirasizo Ministry twagendeye umuryango ufise umugwayi amaze igihe kitari gito agwaye muri kino kiganiro turaza kuba turi kumwe n'abatumire canke abo twasanze hano ndi kumwe n'umuvyeyi umwe ndamuhe akanya abaramutse ngere idondore mu kanya gato bari kwadukurikirana tubaramutse amahoro y'Imana tubaye n'ikaze amahoro cyane mwitwa bande nitwa Harerimana Donavine Harerimana Donavine uri umwe mu dusanze muri kino kibanza hasanzwe hari uyu muntu akizwe n'amagara mwoba muhuriye kuki nawe umuvyeyi mwasanze agwaye ni papa wanje akaba amaze hafi imyaka 2 agwaye yego mwaragerageje kuvuza kugeza ubu bimeze gute twaragerageje kuvuza ari Bujumbura baramukorera na operation ariko nta cyavuyemo turamugarukana no ku bitaro bitonyi no mu Cibitoke na mavuriro namwe tutaramujana ariko nta kintu kiravamo namwe mwabibonye ingena ameze murabona ko nta mpinduka tuvuga ko atampinduka ariko mu gihe nk'iki hari abantu baba barashoboye kubana namwe kugira ngo babashigikire bafate umugongo kuko ndazi ko ari ibintu bitwara uburyo butari buke kandi mushobora kuba mwarakoresheje uburyo butari buke oya kuba badushigikiye dushimiye cyane mwebwe ego baradushigikiye nk'ababanyi baza kumugarukirako bakamuraba ingene ameze ariko cyane cyane kadushimire mwebwe by'umwihariko mushoboye kuhashika mukazana n'akamvirope gashobora kudufasha kubandanya tumujana
ku yandi mavuriro kugira ngo tugerageze nubwo ari Imana ishoboye tuzogerageza turabe ngene twamusubiza kwa muganga ariko no bamenyesha ko nta vuriro na rimwe tutaramushikanako tubona ntaco biratanga ariko ngira kubera hamwe n'Imana bizoshoboka ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka na Lazaro Bibiliya tuvuga ko yaramaze iminsi 3 batari ine mumva basomye babiri baravyibuka cane kunsumvya ariko Yesu yaragize icyakora kubw'ivyo twizere kuko biri kose arico Yesu ashobora gukora kuri uyu muvyeyi akitswe n'amagara yego turabyizera cyane yego Lazaro nawe niko ishobora kumuzura kuko ngo yabishoboreye abakera ngo nubu irabishoboye yego nuko imbere ko duha ijambo uwundi iyi ni Trasis Hope Ministry yabagendeye serukiwe na Jason ndayihagarariye hano mu gihugu ariko dufise umuyobozi umukuru asanzwe ari nawe ayitwara ku rwego rw'isi cyangwa urwezo ku rwego mpuzamahanga yitwa Trasis Manirakiza ni nawe yanaturungitse akajambo kamwe kuri we turamushimiye cyane yego uwo mubyeyi abahagarariye urwego rwo gufasha abageze kure abarushe n'abaremerewe akabagerako ndetse akabasigira n'agafashanyo ko bafasha kugira ngo babandanye bivuza ku buzima butaboroheye nukuri ku ruhara rwanje ndamushimiye gose bimwe bivuye ku mutima reka nshimire cyane na mwebwe yarungitse mukigora mukamwemerera mwari gushobora kubyanka ariko mwabyemeye muragamburuka mwari gushobora kuvuga ati abantu tutazi abantu hafata amatike maremare ntidushobora kugenda ariko ndabashimiye na mwebwe mwigoye izuba rirabakubita rirabababaza mugira kigora nyene nk'abana b'Imana kugira ngo mushike ku muntu w'Imana nawe akitswe n'amagara ndamushimiye cyane n'Imana ibyumvira mu ijuru ko ndamushimiye kandi namwe ndabashimiye cyane murakoze cyane reka mu gusozera kino higaniro arundi mutamakazi turi kumwe hano we dukabe vayo dukabe yego ndi kumwe n'undi mutamakazi hano reka nawe ndamuhe akanya baramutse bibi mwiriwe neza mwiriwe cyane meze neza yego jewe nitwa Prote nkurikiye canke Prote turakingiwe na je ndungitswe na Trasis Manirakiza aserukira ishira hamwe canke ministere ya Trasis Hope Ministry ku rwego rw'isi nanje nkaba ndayiserukira hano mu gihugu c'u Burundi bimwe mu bikorwa dukora harimo kugendera abari mu mabohero abagwaye abatandukanye bari mu bitaro uno munsi twe twaramutse tugendera hano iwanyu aho twasanze uno mutama akitswe n'amagara ubanje kwidondora bari kwadukurikirana uco tubwira no mutama ninde kuri wewe kugira bari ko baradukurikirana baze kwimenya akazina kanyu jewe nitwa Negamiye Imana Sefani mugende nawe wanje ni Karoli Misago okay uyu mutama no musonda mupfaniki umugenzi wanje n'umutware wanje kweri muri mu bihe bitoroshe aho tubagendeye ari mu gihe cyo gukikwa n'amagara mu twaganiriye umwe mu twaganira tubwiye yuko haheze igihe kirekire yivuza mu bitaro bitandukanye ariko uravye ukuntu ameze ubu n'igihe amaze imisi agwaye hoba hari impinduka canke bitera vyongera kunanirana biguma binanirana cyane nta na kimwe gihinduka oya no mu bitaro baraturungitse tijana murondera ahandi twebwe turananiwe ariko ni mu gihe abaganga bashobora umwe niwe bati numvise ijambo ry'abantu bavuga ko bitagishoboka atariko inyuma numva ijambo ry'uwaremye byose ambwira ko yitwa ndiho kandi ashobora gukora ivyananiranye impande y'ivyo abantu bavuga ko vyananiranye turizera ko Yesu nawe hari icyo ashoboye gukora mu gihe nk'iki n'ubu twizeye uhoraho n'ubu ni wamugeze ngaha kandi n'inyuma ya zero ngo irakora cyane murakoze twari twaje tubangikanije agakemanyi twari twarungikanywe n'umuyobozi mukuru na ministere Trasis Manirakiza na kahe kajambo namwe nk'umucance w'umuntu akitswe n'amagara mushikiriza mu gushimira kumbure uwaturungitse
yego ndamushimiye bivuye ku mutima kandi uwo muntu yabarungitse twaramana yari umuryango ukomeye namwe ndabashimiye mwaje mw'iryo barabara magashika amahoro nkashimira cyane cyane n'uwo barungitse gose ndabashimiye bivuye ku mutima muratuzaniye agafashanyo dusubiye dutera imbere tugenda hari naho turabe kuko aho twaragendeye amafaranga yari yaraheze yego murakoze cyane murakoze namwe eka tubike banure ariko kandi dushima Imana ko biri kose agihumeka umwuka w'abazima yego turizeye ko azokira kuko n'inyuma ya zo nakubiye ko ikora ubu rero hageze aho kwishimira Imana yacu we yamuremye urabona imyaka twara tugizemo atari bwana ngware kabageze kure ariko nawe nyene abanda yiremesha nako turiremesheje ko namwe muze ko turaba ko ni Imana yabatumye kuko Imana ikorera mu bantu turizeye natwe ko azokira yego murakoze cyane nuko nshuti namwe bakunzi ibiganiro kuri Transistor Ministry TV mu gusozera kino kiganiro kandi twagendanye na Aline ni umwe mu dukorana muri ministeri ya bite wabonye gute no rugendo nabonye rumeze neza twashise amahoro irya mbere guzi rugendo rurerure cyane gose ni kure none si rya mbere kandi naravuye ni muyinga kugera ino muyinga waje na dunyura naje na bisi nyene yanzanye yego sha twagendeye hano wabonye mutama ko ntameze umuryango wumvise ivyo batuyagiye nawe nakaye kajambo kindemesho babwira bari kuradukurikirana kumbure kashobora gufasha no muryango Tikyo nababwira bareme nk'abantu bizeye Imana bumve ko hari Imana ishoboye kubakorera ibirenze icyo twebwe toshobora gukora kubwacu turavuga gusa kubwacu turakora ivyo twebwe tubona bishoboka tugatanga udufashanyo canke tukavuga amagambo baremesha mugana cyo dushoboye kubikora ko nka pratique mugico nababwira bizere Imana yonyene nishoboye kubagirira neza ari nate gushimira murakoze nuko nshuti n'abakunzi ba Transistor Ministry TV reka tubashimire ko mwabanye natwe muri no rugendo kuva tukirutangura no kuri no mwanya tugiye kurangiza kugira ngo dusubire iyo twaje tuva tubipfurize kubandanya mugira amagara meza abakitswe n'amagara tubipfurize gukira tubabwira ngo mwijuru hari Imana ishoboye ivyananiye abana b'abantu ni Prote turakingiwe muri kumwe kuri micro nabo twari twagendanye ku ruhande rwanje yari Aline nyuma yo gufata amasanamu twari kumwe na Emmanuel Graphic tubashimire mubana mukurikana ibiganiro bya kuri Transistor Ministry TV naho gutaha murakoze Karasisi Hope Ministry komera kumikambi yawe ramba kurukundo kwawe komera kurukundo kwawe ramba kumikambi yawe komera kuganira n'uyu muntu mutama ntashobora kuvuga kabisa ntiwotahora ibyo ariko aravuga ariko hano ndi kumwe n'umukobwa wiwe nkaba ndi kumwe kandi alo nkaba ndi kumwe kandi n'umutambukanyi wiwe nabo babiri murashobora gufata akanya mukaganira gato mukaramukanya ngo rero amahoro neza ganire yego turabashimiye cyane kukigoro mwagize nukuri turabashimiye nukuri sinokubwira ingene twishimye turishimye gose byaturenze nukuri na mama wanje nkibimubwira yarishimye gose aravuga ati nta wundi mugenzi aratugerako atari uyu Sadiki yemeye ko aza kutugerako none rero nukuri turabashimiye turabakengurukiye n'Imana yo mwijuru ivyumve turakengurukiye nabo warungitse ko batakugabiye numva ibyishimo ari byinshi nubwo mutama nyene bitoroshe nabo babyiboneye ngira no ku masanamu muraja kubibona ariko turaremeshejwe nuko watugarukiye ko turagushimiye gose kuko ako nazanye babukuru
murabo kumva amabigira nyene ntaburi canja ntaburi canwa hanyuma ubona sino zawe uzombwira mubwiye nzorabukorera ubu wowe tinarihe kugira ngo kwanza babone utabukamerewe kuko nza tuzobonye ko tugera dufashanwa kuko narihe kumenya nyine ko mutama situation uko imeze kuko hajya umuntu ari igihe umuntu umenya uko umugaburira umenya uko ashonje yego yego ndabyumva cyane mukecuru nta kundi umubiri we utureme mugabo hari ikintu gikenewe. Murakoze cyane ndabashimiye. Yego ariko kandi ni muri kano kanya nyene mbona nkuko wari wivuze mukecuru nawe ari hafi sinzi ko mwaramukanya amajambo 2 canke 3. Karibu ari hano ari hafi ego changaha ego nguyu arakumva muramutse namahoro cyane yego cyane ni meza wakoze wakenuye cyane none ndagushimiye ko wemeye kutugarukirako yemwe nukuri urakoze cyane naho warungitse baduzikaniye ibyo bagaturo waduhaye turagushimiye turagukengurukiye n'abandi turabashimiye cyane rero ko aho nta kibazo yego cyane azambwira ntabusha kwabo abura n'intumye bwa ngo barabuko mutabamerewe menya aho zohera gufasha yego sawa urakoze cyane sawa nta kundi badamusenge mubandanye ubwo rukundo rukwire hose ntirugere kuri twebwe gusa n'abandi bashikiriye yakoze yego mwakoze Muta turagushimiye rero muri rusange dusiga inzira amavuta natwe dusubire hariya ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Sasa muzogirugero guza namwe mushika amahoro. Murakoze cyane namwe muba amahoro aho muri. Bye. Asante. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.